uno munsi nga swat turi hayo ko mu mwaka Burundi buza butunze cyane ko bwavumwe ari ruhebwa mwese muce mutaha gupfa iyo dukanura karega bashi izi njyane bimwavuga ngo abahutu n'abatutsi ntibabibaho kuko abasangiye ubusa bitana ibisambo. Burundi ni igihugu kirimo abantu badasanzwe. Haje Barundi naho bigaya burya ni hanga ridasanzwe n'abakozi. Abarundi bamaze imyaka n'imyaka inzego z'igihugu zititaho ubuzima bwabo ntibigere bahona. Ntivyabaye twaca twirimira tukarya tuvugisha ukuri kuva agatoyi gusa ko tuzi twese kuva 1993 gushika 2005 ngiraho mwageze mubona umugambi w'igihugu urabuzima bw'abene igihugu. Hariho ubutare bariko bararaba abantu baraba ubwo tubutoye nyago sinzosubira kugorana namwe ngabwaye tukabutora tukanabwira mwese niyimbira uko ashaka ni uko vyaheze cakemutse. bariko barakurikiraho uri niko navyikurikirani ndakubwije ukuri naho tworonka ibiro 10 gusa vyodutunga. Uno munsi nga swat turi hayo ko mu mwaka Burundi buza butunze cyane ko bwavumwe ari ruhebwa mwese muce mutaha gupfa nta kiri kizogisigaye nica bwa Burundi ari ubukene cyo tubavuga ndabara basa bamenyesha makuru hanze abarazi mwebwe bamurike abanza nk'abarundi babonye abantu bangana uko bintu butare bw'Uburundi tugaca dusanga turiko dutora amahera azokora mu mwaka igisata c'ubutare bagaca bandika 0. Nimwumva ko mama muri bo genda murabe muri rirya bwirizwa rigenga amahera azokora mu mwaka murabe rose genda murabe rose mu gisata c'ubutare arigene munga murabibona kandi mwabama karuvati mwe kandi mucimbere y'abene igihugu mugabo igihugu c'Uburundi 0 nta dore na rimwe rishobora kwinjira mu Burundi 0 mu gisata c'ubutare kandi atabutare turya ngo tubuteke nk'ibiharage kandi mu Burundi hari ubwo turya hari ubwo ruteka none ntibushoboka hanze mwengerera amadolari no muzima w'isigura ingera amadolari mu Burundi abantu mungana uku mwese mwibuka tubifurire rero turimo umuceri wowe turya turimo umuceri n'ibigori tubifurire bijya bintu byose mwese nzarabwira ndi ngo tuje gufurira bijya binogo byose mwivye hanyuma turime imyumbati turime umuceri turime ibigori vyovyo bitufitiye akamaro. Ese Resist. Ababura amatari muri ngaha. Amabura amatari we atabutare bw'imbwayo nashire tokiheje tura. Umubura amatari atagira ubutare mu ntara ye. Nari do Bujumba. We nta butare ufise. We nta butare ufise. Cyo gusomera ubunyene ngaha muri code mini. Nta butare ufise. Nta kariyeri ufise. Ntiwona ntimusoma n'amategeko ngo mumenye itunga mufise. Nagira nje ngusomera ubunyene turabe ahanyene muri code nayizaje. Reka ndababwiye
ingorane mufise mwese mwumva ubutare muga ntimuzi n'itegeko ribagenga ndazi ko atajya muzi Obed Deje Obed wazanye kode mini urayifisa yenyereke turabe kode mini Directeur opération mu EBM wazanye kode mini nyereke nyereke wundi nyereka kode mini wazanye oya aba directeur bose muri OBM shira amakode hejuru mwazaye turabe Ministre wazanye kode nuri muje gukora iki no basohora mwese mukavaga ko vyerekana ko biba vyose nta tegeko riko rirakora rero muhagararira ibisuma mw'ijambo kuko atategeko rikora n'ubusuma bukora atategeko rikora n'ubusuma bukora mwebwe mwimba ubutare umaze gusoma kode minene nashira utokereje nshaka guha ikibazo ukabesha n'akazi kawe ndaguha ikibazo shira ukuboko hejuru wasomye kode mini cenda mubaza ikibazo kimwe cyo muri kode mini ndabikwa kiza shira hejuru wasomye kode mini muri mwese mwayo ubusuma gusa gukora ibintu vagabo ibintu vy'igihugu vagabo ivyo biraba murabonye igituma mu Burundi bukaye nagize ngo ndaje ngo je kubiba ubutare nubwo iwanyu yagiye muvuga ko mwasomye kode nico congera ikubabaza ubutare n'ubwande bw'igihugu none mwabu privatije mugira gwanyu bigenze gute mwabugize gwanyu bigenze gute ko mwese mufite amajipe V8 mwese muri miliyardere nga abandi mwafashe mushora ubutare amadevize muca muyajana kuyagura amazu hanze mwubaka ama industry hanze yose y'igihugu muja kuyakoresha hanze mwinje ubutare ngaha abandi bakanyegeza hari ubutare ngo nubwi wanje kandi baza aho buri sivyo igihugu cyo Burundi abantu bimba ubutare banganuka muba muri keneza aba journalist babone neza abishi igihugu abaribo bamurabuza amadevize ngo murabuza igitoro kirwa amadevize ubutare mwirirwa murimba ntibwogura amadevize ayo madevize ntiyogura igitoro mugasimwe ba mbere mugira kontre ngo igitoro kirabuze simwebwe ba mbere muvuga ko leta rero yogura igitoro simwebwe mukagura ibijipe V8 aho kuzana amahera y'igitoro cyayo majipe yayo none si mu export mwebwe namuzi murambamba ngo ku butare ngo ucupfa naje kurondera urufure ngo ku butare wopfa ngo turakwica hariho wambwiye ngo hewe ngo uribuka yuko Ndadaye yishwe ngo n'ubutare Ndadaye yari umusivili aha mwese noshaka uyu munsi noca mvuga nti turugaye muzosubira kwimba mubanje mwese kwishikana mwaze musinye acte d'engagement hanyuma rero muca mugenda mutera umugumuko mu gihugu je nanje mbwira abene gihugu ntingaba basoma baragumutse turabe uwuzana benshi tugire imigwi ibiri mwebwe mwiba ubutare bene ubutare tuje hamwe turabe ubunesha ubundi nimunkangisha iterabwoba muravyumvise hariho umaze kuntera ubwoba yanteye ubwoba jewe ndagira ubwoba ubutare kirazira ko buba umuvumo mu gihugu ubutare n'umuhezagira igihe Imana ari kubabwira igihugu igiri bajanemwo bene Israeli
mu gihugu c'amata n'ubuki. Genda musome usubira mu vyagezwe igitabo c'amategeko kigabane c'8 murabe aho hantu Imana yajanye abantu ngo igihugu kirimo ubutare bw'ubwoko bwiza cyane. Jardin d'Eden aho Adamu na Eva Imana yabashize ati n'ahantu hari inzahabu z'ubwoko bwiza cyane. Uburundi nasanze ari igihugu gisa na Kanahani. Mbwira ingene kudatunze rero, mbwira ingene Israeli itunze kanaho gatoyi nako nyene nk'Uburundi sivyo saba mu gatoyi gavise 26 kilometre kare gacagira abantu miliyoni 9 nayo natwe dufise 27 kilometre kare tukaja tugira miliyoni 12 ntimva ko tungana sibuko bibiri bingana kare twese turamukanya amahoro shalom twese sivyo none mbwira ingene Imana iduha tukayimanuza ni mumbwira ingene Imana iduha tukayimanuza mwabisigura uno musaza kazebaga jewe none ntimunyita se Barundi. Uburundi si umuryango ufise itongo ririmwo umurima weze hakenewe gusoroma gusa. Hari umunsi nagiye gusoroma ibigori turi kumwe n'abene gihugu sizopfa ndabisubiri umwe wese asoroma ajaniwe none natwe dufise umurima weze abamarere basoroma bajaniwe abo ngumwe ivyo gusoroma ujani wawe rero no munsi turabifuta nababwiye dufuma twari mu muceri hariho imyonga nabonye mwimbaguye kana kimwe murakura kwanaco mukura utaha rero bamwe bimba tererare hariya higi Gakara barashoye ndarondera urufaranga rumwe barazaye mu Burundi ndarubura rumwe urabona imeyitoboye imwe nta nimwe bigeze baza. Hanyuma ndabwira usangwa rero mwarashuye ataco mwakuye ngo taha none muri kumundondera kwiki ni mutaha bakanka gutaha n'ubu ntibaremera gutaha taha kuko nta kiriyo nico abahaye ikiriyo zana ndabe ntibazana ngo ndabe ntibemera no gutaha namwebwe rero ataco muronka taha sinsuri kwabona muri bijya bironka ataco muronka taha twafurire twarimo umuceri n'ibigori n'imyumbati mukironka naho zarandabe ko muronka zarandabe natoma yabakwegeye atevye yarabanje kurya natoma yabanje kurya we muhungu we wari ubwaki we wabivuze warihiye hariho umujene ngaho yimbanda ye n'amabuye aheruka gutora n'ubundi butari bwahora bwiyerereza ngaho ayo gabaje igihugu kirashobora kuba gitunze ukoraho. Kuwa gatanu wimbuye itoni 4.5 murumva ku munsi umwe itoni 4.5 za sitani ku munsi umwe abantu bimbisha intoki gutya itoni 4.5 murumva ngo Burundi burakenye kabisa. Toma kuva utanguye wewe urabuze itoni 20 umaze kuronka ikontere ruzuye hamaheze igihe kingana iki kandi nta mamashini arashika kabo nyene abahora bahimba byageze gute abahora bahimba hajya babushize murumva aka kanya mubonye nawe nyene ijya kontra mwarayigwanije kandi burya abayigwanya bose bava muri mwebwe mu byo muvuga ijya kontra ijya imurehe nuno munsi baracayigwanya bavuga ko atabutare buri nuno munsi baracabivuga ko atabutare buri muguru babaze kuronka kontenere muga nta butare buri aka kanya nta butare buri imurehe umukuru w'igihugu n'umubeshi nta butare buri murehe mugabo
amaze kuronka ikontenere muri aka kanya gatoyi kadakoresha intoke muga nta buri ebanga kamo ndaba nko kumenga hava turasa eka ntaco ndabagira mwaraburiye ntabwo mwamaze ndababwije ukuri nta na 0,00 mwatwaye tuve hasi ubunyene ntagora ibyo mwariye biramaze kandi mwarose umutahe yahabwira ubwoba rero ntawe ndiko ndishuza ibyo mwariye ntawe ndiko ndishuza ubu ushaka ko tugenda ibintu bitonze neza kamutankomeye amashiga basha ntabishuza abari guca munezerwa abarundi cabishe ntumushima kandi umuntu adashima rero yama yihebuye umuntu yihebuye abicihebe umuntu yihebuye abicihebe hajye no kuza murashima n'akantu nk'ubu mukavuga muti none nk'ubu yokontorora niyaza akicarira akazabona aho nahora nimbura ibiro amajana ane ndahimbura itoni 20 acambaza ati none sha zanizo zindi yo wazishitse ntabyo ndabasavye kuko naraharuye nsanga ntimuranadonora none twiga turasiganwa mutaranadonora dutangure ubu rero tudonore dutonere ico nifuza ico catumye nza kugira ngo inkware zisezerane mu masesa igihugu mubanza mu bimenye yuko ubutare n'ubw'igihugu n'umusenyi ari umusenyi ingorane twagize babimbuga butare babe n'abarongozi bose nta numwe abizi iyo tuba tubizi amakomine abatunze nende mumvise ko mere ndavira avuze ko atabutare afise epo rutabirirwa barinura umusenyi amakariyeri urumva bona ko atakiriho muga vyanditse neza abantu bonyene batariha ego uriko ubaka akazu kawe kameme ntiwofyatura amatafari caye wimba amabuye harya iwawe udashoye uze kuvuga ngo uragura mu gushora utegereza kugura uragurira muri leta ushora ikintu cyose ushora citwa ubutare tegerezwa kugurira igihugu kuko ubutare bw'igihugu nawe urimo muri mwenebwo leta rero irimba namwe mukaba abakozi utufise umurima wese hakenerwa abakozi ni mwebwe amakoperative ni mwebwe ama entreprise ati ngene bagiye kuduhenda je nari nzi yuko abavuga ngo baragize amarecherche bafise rekantite kumbe no kwisoromera gusa umurima weze ko bitazopfa biheze je barabwiye je numvise nka feri umuhero wese uzorinda ushika feri y'Uburundi tarahe feri dufise umuhero w'Uburundi uzorinda uhera uba umuhero w'isi bitarahe barabwiye rijya buye riva mu maruba naho wombera gute ntuzopfa bimaze ngereganze ubwoko bumwe gusa bwa maruba dufise ubwoko 13 bumaze gutogwa bosanga hariho na 20 nuko butaratogwa mugaba mpakarorero ko rimwe gusa ibuye riranda ari rimwe kandi rinini mu kuzimu gutya riranda rikava mu rutegama rigaca ikiganda rigagenda imwaro hariya mu kibumbu kayokwe rigaca rikata rigaca inyabihanga rikagaruka mu giheta iri rimwe iryo ryogere rizohera ryari oya mwumva rizohera ryari gaye iyo dukanura karega basha izi njyane bimwavuga ngo abahutu n'abatutsi ntibabibaho kuko abasangiye ubusa bitana ibisambo twese twarakwiwe urukate ruba ari runini ku buryo tutazi n'icyo twarukoresha sinzi abantu nabwiye oya narabivuze ndabibwira namwe bw'abene gihugu nta twotangura koko kuba abantu Uburundi turashobora kugira itunga natwe tudashoboye
natwe tudashobora. None tuvugishe ko Uburundi nko ku mwaka bwinjije imiliyaridi 2 z'amadolari twoyamara ku mwaka hinjira twoyamara. Icambere Uburundi ni igihugu kirimo abantu badasanzwe. Haje Barundi naho bigaya burya ni hanga ridasanzwe n'abakozi. Abarundi bamaze imyaka n'imyaka inzego z'igihugu zititaho ubuzima bwabo ntibigere bahona. None ntibyabaye twaca twirimira tukarya. Tuvugisha ukuri kuva agatoyi gusa ko tuzi twese kuva 1993 gushika 2005 ngiraho mwageze mubona umugambi w'igihugu urahubuzima bw'abene igihugu. Ingwano gusa kwica imigambi yose kwica gutera ntutari ikindi gihugu utera mu gihugu iwawe nyene. Kuva 1993 gushika 2005 Abarundi urumva ari kwica gusa ntiduhone. Iyo usanze umuntu yarima mwijoro akimbura urumva abo bantu bafise amahoro. Sico reka nico gituma sinzi ko murabira abaneza. None rya ruhigi rwahindukiye gute? Aho arahora yitwa umukire yitwa umworo, uwahora yitwa nyarucari ugasanga niwe yaduze kubera iki amahoro. Baba peiza bahora bitwa nyarucari ubu n'umusaga ariko ajya kaboroshete ariko hanywa kaye ntibari mu kumara ngo biyeri nibike kubera barafise amahera. Nega hanze ikero takinyo urapfa abakizwa barapfa ko ari benshi barapfa mugabo emwe hari habavuga ngo tugumuke ngo biyeri byabaye biki ngo tugumuke. None bibaha ku buntu ico gitoyo muvuga ntimwaguze ibiduka bikinwa iyo ari ico mushira mu ndamoriza kubera mufise ibiduka vyinshi mufise imoteri ibintu binwa ico gitoyo ni vyinshi mucamurira ngo murakenge. Nari mpara ndabibona nk'umugabo avyara abana 10 na bangahe ukaza wumva aragutelefanya amashuri agira yugurure urumva rero ngo nabuze ngo makaye y'abana ngo bafise abana 6 ngo bose ngo biga ngo mashuri yisumbuye ngo none rabo ukuntu wofasha mve ntuze je mpara naramuga ntigiye bavyara baragishije inama bwa ntegure bije yabo. None uri kurabavyara urabwira umuntu uti uraburitegura ndiko ndavyara niwe uzogura amakaye. Mugabo yabavyaye ndabuza amakaye. Twebwe hace haza rero Shetani muri Edeni hari ahantu heza cane hacari kibuze nta kimwe cari kibuze. Mugabo Shetani yaraje arahenda Adamu na Eva neza barabona ko hari ico bakenye baca bararenga karimbi ataco bari bakenye kubera Shetani gusa. No kuvuga bisigura iki? Imana iraguha ibintu vyiza mugabo Shetani ciza ikagusamaza kugira ivyo bintu ntubiprofite. Nico cabaye mu Burundi. No munsi reko twagiye imbere y'Imana tugasenga yebaga hariho ubutare bariko bararaba abantu baraba ubwo tubutoye ngira sinzosubira kugorana namwe ngabwaye tukabutora tukazabwira ntumwe wese niyimbira uko ashaka ni uko vyaheze cakemutse. bariko barakurikiraho uri niko navyikurikirani ndakubwije ukuri naho tworonka ibiro 10 gusa vyodutunga. Twari twarasamaye
twari twarasamaye ba OBM barasamara muri ministere y'ubutare barasamara mwumvikanye muti twigaburire nta ngorane nabajije jewe ko itegeko ndarifise ngaha nti munsigurire ajyadwe kwijana iyo mwayakuye kwitegeko ndarifise je nyereka article ivuga gindwi kwijana ko je ndarifisa ndababwira bararondera n'ubundi baratora article none itegeko abenegihugu bararitoye urazi irya tegeko iminsi abashinga amateka barimaze abashinga amateka rijya barimaze ku gihe kinini bararitoye mugabo abarundi n'abaspecialiste mu guca kure y'itegeko kwanza itegeko n'abambe haba muri ministeri haba muri OBM bose itegeko barajyanka bati turasi namaze cyacho kwangira umwene gihugu erega rya tegeko rijya nibwirizwa ryatowe n'abene gihugu ko ryakozwe n'abaserukira bene gihugu kugira ije mu ngiro umutemeye ukurikiza itegeko mu isanzwe wa Muhammad Kofe nta kintu none mwari muzi ko kubera iki leta ihana umuntu wese agiye hanze y'itegeko amategeko nico tuma hari ariho kugira yubahirizwe urireze agahanwa soma no mu Baroma 12 ahantu handitse ngo umutware ntatwarira inkota ubusa ivyanditse abasomyi ba Bibiliya naho vyanditse umutware ntatwarira inkota ubusa bari muzanya pistoli rigapa riyiki yo guhana inkozi zikiri abantu batemera kurikiza amategeko hateza guhanwa mugabo abantu barirengera amategeko nyene bakihonyangira bahagenda baragayagaya mwibarabara batangora harageze ko rutangora guha umuntu adakurikije itegeko tumushira ku murongo harageze muri Sopebu twavuze uti gitoro ubu rero tumenye cyagiye cyanyowe nande igitoro ko cyaheze cyagiye tuzana application Sopebu kiraka kuyikoresha kabisa iranka eti umwana wa mama ntegerezwa kumuha iritiro 220 aje kugira stock yiwe ubundi ndamuha 50 agire stock yiwe ubundi ndamuha 5 agire stock yiwe mugabo ico gitoro gitwawe n'abantu badashika n'igihumbi mu gihugu cy'u Burundi abene gihugu amamiliyoni yose ariko agenda n'amaguru muri vugo begito baravyo ngiye guharura igitoro cinjiye turabe cyasotse kingana ngenda munyereke stock gitoro baragiruje kera barivye aho ni ndongoziga nome par décret umwizigirwa je nahaye ubwizigirwa nzi yuko ari umuntu w'umupfaso n'umugabo ya abahemu none nabene gihugu bitoreye itegeko ibwirizwa riri ngaha ministere cha ku ruhande OBM cha ku ruhande mwebwe bimvye cha ku ruhande ivyo none twoshobora kubandanya uko nyene ntibishobora kubandanya utanga imihoho ubu nyene aca atanga imihoho tuzovyimbira mbe murazi yuko bigeze kumpenda ngo leta nta burenganzira ifise bwo kwimba ubutare ndamara ukwezi ndiko nteka umutwe none bizogenda gute ubutare bwacu nta buzi kantite yabwo nta societe yo hanze zoza gusinya kontra itazi ingene bungana no kuvuga yuko abarundi nitwe twari guca tubwiyimbira kuko n'umurima wacu twimba aho dushakiye tugahagarika dushaka tukabandanya nawe tutaba tuzi kantite muga societe yo hanze yoyo ibanza kumenya iti ni kantite ingana gute nebo hariho aba specialiste mu by'inzahabu hirya hejo banyandikiye bambaza bati mwarahejeje kugira recherche izo nzahabu zingana gute ninda zigi karite y'inzahabu dufise mu Burundi hari no mwayizi uwo imenya gute mu ntara zose harafuta hajya no ariko aravuga ngo muri mbere hajya nta mungu buri satu udahetse nta namwe ataruta
je narahuye n'umuntu azi Burundi n'umunyakanada yabwiye ati mwebwe umunsi mwomenye itunga mufise urumva atarambaza ngo mbe burya ngo hajya ngo rikuja ngo muri sud de la ville de Bujumbura ngo hajya kuri rya misozi ngo ubona hajya haruguru ngo hari iki ntaco nzi agaca twenga gusa ati nzokwereka ikiri haba ibintu dufise barabizi byose unaretse amasatelite nta byose barabizi ibyo dufise mugabo bavuga bati sindabejereka abarundi bohava batunga. Hariho umunyamahanga yambwiye ati ntidushobora kwemera ko ubwo butare mufise mu burya mwenyene ngo buribwe ni miliyoni 12 gusa ntidushobora kuvyemera ngo ni bwishi ntimwo burya mwenyene. Hajya rero niba mubona ababirigi bari barivye hari murehe bagacasiga bafure bakaduhisha nuko bazi ko umunsi umwe bazogaruka kubwimba nubwi wacu ni reserve dufise hajya ngo iyo misozi yose aho haruguru ngaho mubona nahagikiriri hose burya muhava baza muti none tuzozisambura zijya twimba ubutare tuzobaza tumaruka hafi none duhera ko bwubatswe ko hega n'abana bazovuka mu kinjana c'igihumbi baramukeneye ko nabo barakeneye none duca tubumara reka turye ibyo duhambije hama nabo tuze tubabikira. So rero turavyumvikanye tujya dupanja akarere kandi duhejeje gupanga akarere ubwo nyene tuja ku kivi.